twaje gushimira Imana ntiyaturinze umunsi umwe gusa ibiri itatu urabo umwaka kungana kuva tukivuka gushika no munsi na cane cane umwaka wa 2017 twaje gushimira Imana twaje kuyitazira twaje kuyihimbaza kuko nta kindi twokora Imana nta kindi twoyiha ko byose rabifise ishaka umutima ushima uyihimbaza kugira ngo iri intege zo kubandanya ibana natwe umwaka tugiye kuzora kwinjiramo. Iyi minsi 6 nyene tuzoronka akajya gusengera igihugu cyacu cy'u Burundi, turona akajya gusengera indongozi kuko ijambo ry'Imana duhamagara gusengera indongozi. Dusengera indongozi tugira amahoro, turaramba, tugira umugisha. Tuzosengera indongozi, dusengere n'abene gihugu kugira ngo tugire urugendo rwiza mu mwaka uza. Mwana masengesho kandi tuzoshinga intahe ibihambaye Imana yakora igihugu cyacu cy'u Burundi, bihambaye Imana yadukoreye. Ibyo birakora ku mutima w'Imana iyo abantu bashimye bagashinga intahe y'ibitangaza n'ibikomeye Imana yakoze, Imana irashima cyane. Ega mwaradutoye mugabye mwadutoye, hari ibyo tudashoboye bishoboye n'Imana gusa. Izuba se je nariremye, sumushinga amateka yariremye, sumushikiranganje yariremye. Izuba, ukwezi, imvura mwaradutoye gusa, ni Imana ibitanga, ni Imana ibipima. Buramatari yashimye kuko imirimo imeze neza, nanje nayibonye. Igihugu cyose twaronse raporo, imirimo imeze neza cyane gose. Habyo dushoboye gukora n'ibyo tudashoboye gukora. Iyo tuje gushimira Imana ari tugashinga intahe y'Imana yakoze, bikora ku mutima w'Imana ikanezerwa. Kandi umukozi aberewe impembo. Impembo y'Imana no kuza kuyitaza no kuyishimira no kwishingira intahe. Mwana masengesho kandi tuzosengeranira. Hari abakeneye amasengesho kandi ijambo ry'Imana duhamagara gusengeranira. Kumbura abagwaye hazuba akajya kubasengera. Hari ufite ibibazo bitandukanye, ubwo ingwara ziri kwinshi. Hari ingwara zo mu mubiri, hari ingwara zo ku mutima, hari ingwara zo mu vyiyumviro. Ingwara ziri kwinshi, tuzosengeranira. Mwino minsi kandi tuzoronka inyigisho zituyoborera kumenya Imana n'icyo dushaka ko, n'icyo dukwiye gukora, n'icyo tudakwiye gukora. Izo nyigisho zirakenewe cyane mu buzima bwacu. Hazoba inyigisho ku ndongozi, inyigisho kugwaruka, kugira ngo twumve icyo Imana itubwira, icyo twigisha. Muri amasengesho kandi ntabwo twaziye ubusa, tuzotaha tugabanye. Tuzova ngaho amasezerano mashasha umwaka uza. Tuzotwinjira umwaka mushasha dufise igikemanyi, tuzotuvanye ngaha. Induhuro, impamba zodufasha kugira urugendo rwiza. Ijambo ry'urufatiro mwaryumvise, ijambo Imana twarisengeye turarironka, Imana riduha. Bari basomeye muri Mika 10:7 kuva ku murongo wa 12 umurongo wa 20. Iryo jambo rijanye n'abantu bihanganye, ukwihangana gushikana ku ntsinzi, iko ijambo ry'Imana tubwira.
abarundi twarihanganye, warihanganye naje ndihangana, abarundi turihangana. Ibyari gutuma twihebura byari byinshi cyane, ariko dukomera amashimana yacu badushoboje kwihangana. Tuyikomera amashi menshi cyane. Ukwihangana gushana ku ntsinzi, kwa dusozera umwaka igihugu cyacu Burundi gihagaze kira amahoro, kira umutekano, tuja kubikivi, imirima yacu imeze neza, ibitungwa byacu bimeze neza. Kwihangana urumva ko ari ubutumwa bw'abihanganye, rirya jambo ry'abihanganye. Ndazi neza ko abarundi ku isi uno mwaka baza mu bambere bihanganye. Burya ubutumwa bwanyu n'ugwacu burimo indemesho iva ku Mana, indemesho ku barundi no ku gihugu, harimo umugisha n'umuhezagiro w'Imana, harimo umwitwarariko Imana yerekanye ko ifitiye abantu bayo n'abarundi barimwo. Muri rya jambo kandi twaronse uko Imana twitwararitse niko yitwararitse n'abansi bacu. Irabitwararitse. Si nukwitwararika gusa, yaduseza n'ibitangaza bikomeye izokora nkuko bikoze kuva kera. Imana yakoze bigi bwa mbere ku Bisirayeli bava muri Egiputa, nawe yagiye ibitangaza vyamaho, ibihambaye vyamaho. Twumvise icibwa ku mahanga, nafise ingumezi nyinshi cyane ntizisumba Imana. Yavuze ubumaramare, iyo ni Imana bivuze. Yavuze kuri gato umukungugu, yavuze kuziba amatwi, yavuze kuja mu binyegero, yavuze kuva mu binyegero, haba guhinda agashitsi. N'ubwoba. Yavuze ibitangaza gutwumiza, hamwe abantu bifata ku munwa, amahanga yifata ku munwa. Ariko kandi rifuza no kugarukana abantu bayo kuri yo, n'amahanga kuyagarukana kuri yo. N'umuremyi w'ijuru n'isi, ishobora byose, ni nyabubasha, kandi yivuze irashitsa, si rimwe si kabiri. Imana ni nyene ikigongwe, Imana ishitsa ku kuri ku bantu bayo. Imisi yose Imana ishitse ukuri ku bantu bayo. Niyo bo kwambika ibara akora ibintu bazishushe, ibyo irabireka bikaba mwaka umunsi igashitse ukuri ku bantu bayo. Mwakira ukuri kw'Imana.